iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko bwashikirijwe n'igihugu cya Norvège umunyarwanda François Gasana uzwi nka Frankie Dusabe kwaburanishwe n'inkiko zo mu Rwanda ku byaha bya jenoside akekwaho. Igisagara cha Bujumbura kimaze iminsi 3 cyugarijwe n'ubukene bw'amazi n'umuyaga nkuba ku buryo biriko bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abanyagihugu. Tumerewe nabi yene ubona ko n'umunigana ari ngumugusa kazi ko mu nzu nyene nkuba hariho n'ababosi batarafungura no kujya bumva koga kujya amatwareti yabaye agasiba. Rero murabe neza mudugu abategezi barabibabwira bo muri regite zo baduha amazi. Umuganga ubaga mu bitaro bimwe biri mu mujyi wa El Fasher muri Sudani wugarijwe n'imirwano aravuga ko abana benshi barimo guhitanwa no kubura indyo yuzuye. Turafite n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya ni nahira dukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Hari ukunegura gukomeye kw'ingingo ya leta ya Israel yo kongereza intambara yayo yo kurwanya umuhari Hamas mu kwigarurira igisagara ca Gaza. Umwe mu bafatanyabikorwa ba Israel, Ubudagi, bwahagaritse kurungika ibigwanisho muri Israel vyari gushobora gukoreshwa muri Gaza. Umukuru w'akanama k'umuryango w'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yasavye leta ya Benjamin Netanyahu kwisubirako ku ngingo yafashe. Muri Israel ubwaho imiryango y'abafashwe bunyagano na Hamas yagirije leta ko aribo bashora igihugu mu kaga gakomeye cyane. Umukuru w'igisata kijejwe uburenganzira bwa muntu mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU Volker Turk avuga ko Israel itegerezwa guhagarika uwo mwanya umugambi wayo wo kwigarurira Gaza yose. Turk yagabishije ko ico gikorwa cotuma abantu barushiriza guhunga, kwicwa no gusambura atamvo. Hagati aho ibigo bitanga ifashanyo vya ONU bifise uburenganzira bukiri buke bwo gushika i Gaza vyemeje ko vyabonanye n'abadiplomate b'abanyamerika hamwe n'ishirahamwe ry'ubutabazi ryitwa Gaza Humanitarian Foundation ritavugwa ko rumwe kugira ngo baganire ku buryo bwo gukorana. Ni inkuru ya Imogen Fox mwumva mw'ijwi rya Syria muhawe nayo. Volker Turk yavuze ko hagutuma intambara isutama gusumba Israel itegerezwa gushira ingufu nyinshi zayo mu kurokora ubuzima muri Gaza. Mu gihe havugwa inzara izura inzara hirya no hino muri ako karere, mu mwiheburo ntangere amashami ya ONU atanga imfashanyo arabandanya kurondera uko yoshikanayo imfashanyo. Ariko inama yabahuje n'ikigo Gaza Humanitarian Foundation ni ikintu gikomeye. ONU yagumye yiyamiriza ibibanza bitangirwamwo imfashanyo y'ico kigo aho abanyepalestine amajana barasiwe, ivuga ko atamutekano uhari, abantu bafatwa bunyamaswa kandi ko iryo shirahamwe ryananiwe gufasha abamerewe nabi gusumba abandi. Ku munsi wa gatatu ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ryasohoye icegeranyo cerekana mwido nido abapfuye n'abakomerekeye mu bibanza ikigo JHF rikoreramwo yibonewe n'abakozi ba MSF. Ico cegeranyo gisigura ibikorwa vya JHF nko gukokeza ubwicanyi, kigatera kamo ko ico kigo cugarwa. Mushikiranganje wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi yavuganye kuri telefone na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu gihe hari imishamirano ku bijanye n'amakori yashinzwe na Amerika. Bwana Modi isico kiganiro ko cari ciza kandi harimwe nido avuga ko bongeye kwemeza ko biyemeje gukomeza ubucuti budasanzwe hagati y'ibihugu vyabo bibiri. Mu ntango z'indwi Amerika yagwije kabiri amakori ku Buhindi kugira ngo yongere igitutu kuri leta ngo igabanye kugurira ibitoro mu Burusiya.
Amerika ivuga ko ibitoro Ubuhindi bugura bifasha gushigikira intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Sentare yo muri Afrika y'Epfo yafashe ingingo ko leta ya Zambia ishobora gutahukana mu gihugu c'amavukiro umubiri w'uwahoze ari umukuru w'ico gihugu Edgar Lungu kugira ngo leta imufubana icubahiro. Leta ya Zambia n'umuryango wa Bwana Lungu bari barashwanye n'inshuti ziwe zifuza ko umuhisi afuga muri Afrika y'Epfo aho yafiriye mu kwezi kwa gatandatu bikozwe n'umuryango n'inshuti ziwe za hafi. Ni inkuru ya Nomsa Maseko muva mu ishuri ya Yvette Kabatese. Urukiko rukuru rwategetse umuryango wa Edgar Lungu gushikiriza umurambo w'uwo mugabo wahoze ari perezida ibiro biserukira Zambia muri Pretoria muri Afrika y'Epfo. Rwavuze ko guverinoma ya Lusaka ariyo yahita icyura uwo murambo. Ntihazwi niba umuryango wa Bwana Lungu uzajurira icyo cyemezo. Mushiki we mukuru yasutse amarira mu rukiko. Nyuma y'icyo cyemezo umushinjacyaha mukuru wa Zambia yatangaje ko bikwiye ko uwahoze ayobora icyo gihugu ashingurwa mu cyubahiro kimukwiye muri Zambia. Umubano hagati y'abanyapolitike Edgar Lungu na perezida uriho ubu Hakainde Hichilema wari warazambye cyane. Abavandimwe ba Edgar bavuga ko mbere yo gupfa yari yasabye ko uwamusimbuye ku butegetsi atazitabira umuhango wo kumushingura. Hagati aho umuryango wa Edgar Lungu ungiruje urwo rubanza rwaciwe na sentare nkuru y'i Pretoria ibisigura ko umubiri wa Bwana Lungu uzoguma muri Afrika y'Epfo gushika urubanza rw'ubujurire ruciwe. Imvura y'isegenya yaguye mu karere ka Oromia kari hagati muri Ethiopia yatumye abantu 9,000 bahunga. Amashuri ariko arakoreshwa nk'uburaro kandi leta iriko iratanga imfashanyo. Akarere ka Amhara nako nyene kibasiwe n'imvura nyinshi cyane. Naho ubu ari igihe c'imvura nyinshi, imvura yaguye nyinshi cyane kuruta uko yahora igwa ikurikira igihe c'uruzuba rwinshi mu turere tumwe tumwe bituma imyuzure ishobora gutera. Abantu baharugwa muri za mirongo bagiye mu myerekano mu ntara ya Zamfara iri mu buseruko bushira uburengero bwa Nigeria basaba abategetsi gutorera umuti kibazo cy'umutekano gumutosekara harimo no gushimutwa agasakisaki. Benshi mu bitabiriye iyo myerekano igusau umugwa mukuru w'iyo ntara ejo kwa kane ku mugoroba bari inshuti z'abantu bafashwe nk'imbohe n'imigwi y'amabandi. Muri video yakwirakwiye ku mbuga hwaniro Belo Tuji umukuru azwi cyane w'umwe mu migwi y'ayo mabandi avuga ko hari ibiganiro biko birakogwa kugira ngo ubwo bugizi bwa nabi buhagarare. Leta ya Nigeria ntiremeza ko hari ibiganiro na bimwe biriko biraba. Jacques urakoze Nina Iradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere kuyerekeranye n'u Rwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko bwashyikirijwe n'igihugu cya Norvège umunyarwanda François Gasana uzwi kandi nka Frankie Dusabe bwaburanishwe n'inkiko zo mu Rwanda ku byaha bya jenoside akekwaho. Yari amaze imyaka 3 afungiye muri gereza y'i Oslo aho abanyamategeko be bagerageza kubuza ko yoherezwa mu Rwanda. Bivuga kandi ko uyu mugabo ukomoka mu karere ka Ngororero yari yahamijwe icyaha n'inkiko gacaca zaho. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Itangazo ry'ubushinjacyaha bukuru ryahamije iyi nkuru rivuga ko u Rwanda rwakiriye uwitwa Gasana François umyaka 53 n'umushyikirijwe n'ubwami bwa Norvège. Gasana ukomoka mu karere ka Ngororero yari yarashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi kubera uruhare yakekwagaho muri jenoside yakorewe abatutsi ahitwa Inyange yahoze ibarizwa mu cyitwa Komine Kivumu ariko ubu ikaba ari akarere ka Ngororero. Urukiko rwo muri Norvège rwategetse ko Gasana yoherezwa mu Rwanda mu mwaka wa 2023 ariko ajuririra iki cyemezo cyashimangiwe n'urukiko rw'ikirenga mu mwaka ushize w'ibihumbi 2024. Mu mwaka wa 2007 urukiko gacaca rwa Nyange rwari rwamuburanishije adahari ndetse anakatirwa gufungwa imyaka 19. Uyu mugabo wavutse mu mwaka wa 1972 ngo yari yarashoboye guhindura amazina yiyita Frankie Dusabe. Nta byinshi bizwi kuri uyu Gasana uretse gusa ko itangazo rivuga ko yari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye mu gihe bikekwa ko yakoreye icyaha.
nk'uko bikunze kugenda no ku bandi boherejwe n'ibindi bihugu. François Gasana nawe afite uburenganzira bwo gusubirishamo urubanza rwaburanishijwe adahari mu gihe atabihitamo uko yaba yiteguye kurangiza igifungo cy'imyaka 19 nk'uko yagikatiwe n'urukiko gacaca rwa Nyange mu mwaka wa 2013. Nabwo ubwami bwa Norvège bwari bwashyikirije u Rwanda. Uyu Bandora yashinjwe kandi inkiko z'u Rwanda zimuhamya uruhare mu rupfu rw'abatutsi baguye muri kiliziya ya Ruhuha mu karere k'Ubugesera. Mu mwaka wa 2019 nibwo urukiko rw'ikirenga rwashimangiye igifungo cy'imyaka 30 Bandora yari yakatiwe n'urukiko rukuru ariko akaza kukijuririra. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Tube tunyarukiye gato muri Sudan aho umuganga ubaga mu bitaro bimwe biri mu mujyi wa El Fasher wugarijwe n'imirwano muri icyo gihugu avuga ko abana benshi bari mu guhitanwa no kubura indyo yuzuye. Inyeshyamba zo mu mutwe wa RSF zimaze umwaka urenga zigerageza kwambura uyu mujyi ingabo za leta kandi zabujije imfashanyo kwinjiramo. Hari kandi n'amakuru avuga ko inyeshyamba zica abaturage b'abasivili bagerageza gusohoka bahunga uwo mujyi. Ni inkuru ya Prime Ndikumagenge. Izeldin Ahmed Daoud avuga yuko abana bakiri bato basigaye ku magufa gusa kuko ivyo kurya ari bike cyane muri El Fasher. Uwo muganga abaga yabwiye BBC ko abakomerekejwe n'ibisasu vya RSF bazanwa ku bitaro vyiwe ku bitwazi bikwegwa n'indogobwa n'ifarasi kuko atabitoro bihari byo gushira mu miduga ya ambulance. Yavuze kandi ko ibitaro vyiwe bikenye cyane imiti irimwo iyo gutimbisha niyo kuvura indwara nk'ibikomere antibiotique. Abahoze bari mu mugwi witwaje ibigwanisho ubu nibo bafasha igisirikare ca Sudan kugumana igisagara ca El Fasher, ariko kiriko kirabajana kandi kuba RSF yarakigose biriko bigira ingaruka zikomeye ku bantu barenga umuriyoni bacugaraniwemwo. Inkuru ya Wiros mwijwi rya Prime Ndikumagenge tugejeje ku isaha ya 12:41 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano muri studio za BBC Londres ni 11:41. Gauza miryango ye ni BBC hey ni BBC Gauza miryango ye burya ni BBC nibyo. Reka tubandanyirize mu gisagara ca Bujumbura kimaze iminsi 3 cugarijwe n'ubukene bw'amazi n'umuyaga nkuba. Ibi biriko bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abanyagihugu aho bamwe usanga bariko bavoma amazi yo mu nzuzi canke ayatemba mu miserege. Bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara ziterwa n'isuku nke. Muri iki gihe mu bice bimwe by'igisagara havugwa indwara ya kolera. Mwishira hamwe Jidezo ritanga amazi n'umuyaga nkuba bamenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose kugira izo ngorane zitorerwe inyishu vuba. Ni inkuru ya Patrick Waso ari Bujumbura. Aha ni kuri rimwe mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura aho isinzi ry'abanyagihugu bariko bagwanira amazi atemba ava mu kuzimu. Aba banyagihugu bagizwe n'ugwaruka hamwe n'abakuze baboneka nk'abantu bihebuye kandi barushe. Abaganiriye na BBC Gahuzamiryango bavuga ko ibintu vyifashe nabi mu miryango yabo kubera ikena ry'amazi mu mabombo yo mihana iwabo rigiye kwinjira mu munsi ugira kane. Odeta Nzeyimana ni umwe muri bo akaba akora akazi ko mu nzu. Tumerewe nabi yene ubona ko ari umunigana ari ngumu gusa. Kazi ko mu nzu nyene nk'ubu hariho n'ababosi batarafungura. No kujya wumva koga kujya amatwareti yabaye agasiba. Rero murabe neza mudugu abategezi barabe babwira bo muri Regide zo baduha amazi. Bano banyagihugu bafise ubwoba ko bashobora gutegwa n'indwara ziva ku isuku rike cyane cyane muri iki gihe havugwa indwara ya kolera mu burere bumwe bumwe bw'igisagara ca Bujumbura. No mwijoro ntigeraza turavye nabene kugwara udashaka kugwara kolera ibiki amacinya. Je ngumbwi bidigira 5 kuva mu gatondo. Oya umva yo kwira gute w'amazi itwariti zo mu nzu nuzi ko zirya amazi menshi. Nibi buri hokora nk'ibido nka 10 ku munsi. Kubera nyene ndiko ndaruha barihangana ababosi uko ikosa sigi wanje
igihe abanyagihugu bariko bagwanira aya mazi ashobora kuba ari mabi, inzego z'igipolisi cy'u Burundi zahashitse kugira ngo zibonere uko vyifashe. Zahavuye zifata ingingo yo kubategeka kuva muri ico kibanza, gutyo zibemerera ko zica zibaronsa amazi meza azanwa n'imiduga. Maze muri ndiga bari mwatoneshe muri mwerinda b'umunyakabiga mwebwe ni kamyo zigahagarara mu kavoma kone atasirikirasyo nini hari. Tubajije abajejwe gutanga amakuru mu ishiramwe Regideso rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba, batubwiye ko iyo ngorane y'ikena ry'amazi yibonekeza mu burere butandukanye ririko ritegwa n'ibikorwa vyo gutunganya ahashikira umuyaga nkuba uva mu ngomero zitandukanye. Ni mu gihe igice kinini cy'amazi akoreshwa mu gisagara cya Bujumbura asunikwa n'amapompo akoreshwa n'umuyaga nkuba, uwo nawo ukaba umaze imisi utaboneka neza. Iyi ngorane iza isongera isibe mu gihe kino gisagara gisanzwe gihanzwe n'ubukene bw'amazi. Umuyobozi wa Regideso Dr Ingenieur Albert Manigomba avuga ariko ko hariko hategurwa umugambi wagutse kugira iyi ngorane itoregwe inyishu burundu. Hari umugambi munini yinya rero turiko turategura ari uzoza gutora burundu ikibazo cy'amazi, nuwo umugambi gukwega amazi avuye muri Tanganyika tukayahingura. Uwo mugambi ivyigwa byaraheze, ni umugambi wari kubaho umwaka wa 2015, umugambi uca urasiba. Ubu rero turiko turawukora ugeze ku ntambwe ishimishije cyane, aho twiteze neza yuko ibikorwa bishobora gutangura ava yuko uno mwaka uhera. Aho rero ikibazo cy'amazi cyo gitorerwa umuti burundu. Mwishiramwe Regideso bamenyesha ko ingorane y'ikagurika ry'umuyaga nkuba ari naryo ririko rituma amazi acika mu gisagara cya Bujumbura rishobora kubandanya gushika kwigerekezo 14 kuno kwezi k'umunani. Patrick Waso, Ibujumbura. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, bunoneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezweho na Yves Bucyana. Mwireho neza bakunzi b'imikino kuri BBC. Amakuru y'imikino nyahere ku makuru y'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Ethan Nwaneri yasinye amasezerano mashya y'imyaka 5 kugira ngo akomeze kwambara ijezi ya Arsenal kugeza muri 2030. Amasezerano y'uyu musore w'imyaka 18 ya mbere yagombaga kurangira mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha. Muri shampiyona ishize Nwaneri yakinnye imikino 37 atsindira Gunners ibitego 9 mu marushanwa yose. Muri Manchester United biteganyijwe ko rutahizamu Benjamin Sesko akorerwa ibizamini byo kumupima ubutarumikwa nyuma y'iyo kipe kumvikana na Leipzig yo mu Budage ku masezerano afite agaciro ka miliyoni zisaga 73.7 z'amapaundi. Uyu musore w'imyaka 22 yanashakwaga cyane n'ikipe ya Newcastle United, yinjije ibitego 39 mu mikino 87 yakiniye ikipe ya Leipzig. United yamaze gusinyisha Matheus Cunha na Brian Mbeumo muri iyi mpeshyi kuri miliyoni 130 z'amapaundi. United imaze gutanga akayabo ka miliyoni 200 z'amapaundi agiye ku bakinnyi bo mu busatirizi bwayo. Ni mu gihe ikipe ya Chelsea nayo iri gushaka kwibikaho rutahizamu wa Manchester United unyura ku ruhande utarugishakwa na Manchester United. Uyu ni umunya-Argentine Alejandro Garnacho. Uyu musore w'imyaka 21 yabwiwe na United kwishakira indi kipe yakwerekezamo. Biratangazwa ko Manchester United imushaka mu miliyoni 50 z'amapaundi ngo kandi ibiganiro na Chelsea bigeze kure. Undi mukinnyi Manchester United ishaka kugurisha ni Rasmus Hojlund, bivugwa ko ari gushakwa n'ikipe ya AC Milan yo mu Butaliyani. Nkiri mu Bwongereza kandi ku cyumweru hateganyijwe umukino w'igikombe cya Community Shield hagati ya Liverpool yatwaye igikombe cya shampiyona na Crystal Palace yatwaye igikombe cya FA. Uyu mukino niwo ubanziriza shampiyona y'Ubwongereza yo izatangira mu mpera z'icyumweru gitaha kuwa gatanu. Urutonde rw'abakinnyi 30 bahatanira igihembo cya Ballon d'Or cy'umukinnyi wahize abandi ku isi mu mupira w'amaguru rwashyizwe ahagaragara. Muri bo harimo Jude Bellingham wa Real Madrid, Ousmane Dembele wa Paris Saint-Germain. Iyi kipe ikaba ifitemo abakinnyi benshi barimo kandi umunyezamu wayo Gianluigi Donnarumma.
kuri uru rutonde harimo kandi Lamine Yamal wa Barcelone, Kylian Mbappe wa Real Madrid, Mohamed Salah wa Liverpool n'abandi. Igihembo cya Ballon d'Or gitangwa n'ikinyamakuru cya France Football buri mwaka. Jacques Yves, turi kumwe noneho ku murongo wa telefone, reka tuvuge ku irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'abakinnyi bakina muri za shampiyona z'imbere mu gihugu cane. Ni imikino ibera muri Tanzania, Kenya na Uganda. Uyu munsi Yves, nihe mikino yari iteganijwe, ibintu bimeze gute? Jacques, mu kanya gashize harangiye umukino hagati ya Algeria na Afrika y'Epfo, umukino wo mu itsinda rya gatatu, ni itsinda rikinira i Kampala muri Uganda. Rero amakipe yombi akaba anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Mu kanya hagiye kuba umukino uhuza Guinea na Uganda. Uyu mukino rero Uganda ikaba nta nota ifite, mu gihe Guinea yo ifite amanota 3, naho Afrika y'Epfo ikaba ari ya gatatu n'inota rimwe. Uganda ni ya nyuma nyine kuko nta nota ifite. Imikino yakinwe ku munsi w'ejo yo mu itsinda rya mbere, Kenya ikaba yaraye inganyije na Angola nayo igitego kimwe kuri kimwe. Mbere y'uwo mukino Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yari yatsinze Zambia ibitego 2-0. Hanyuma Yves, mu mpera za kino cyumweru muri no weekend hateganijwe ihe mikino? Ku munsi w'ejo hari imikino yo mu itsinda rikinira i Dar es Salaam. Repubulika ya Centrafrica ikaba izahura na Mauritania, naho Tanzania ikazahura na Madagascar. Tanzania yo isa naho yarangije no kubona itike ya 1/4 kuko ifite amanota 6, imaze gutsinda imikino 2. Hanyuma ku cyumweru ikipe ya Kenya yo ikazakina na Maroc. Zambia icyo gihe yo izabikina na Angola. Ni imikino izabera mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi, imikino yo mu itsinda rya mbere. Hanyuma Yves, wenda akabazo nakubaza kanyuma, urakurikirana ino mikino uri Kigali mu Rwanda, urabona aho mu Rwanda abantu babasha gukurikirana iyo mikino ku buryo bungana gute? Abantu barayikurikirana, barayirebera nyine ku buryo busanzwe kuri za televiziyo mpuzamahanga zisanzwe zerekana imikino. Abantu irabashishikaje, barayireba. Gusa mu bihugu ikinirwamo, aho navuga nko muri Uganda, barareba cyane ikipe y'igihugu, ariko ku mukino wa mbere nibwo urebye bayitabiriye cyane. Sinkeka ko uyu munsi bari buyitabire cyane kubera ko umukino wa mbere basa nkaho batengushywe n'ikipe yabo kuko yatsinzwe na Algeria ibitego 3-0. Muri Tanzania ho birashyushye cyane kuko Taifa Stars imeze neza, irategerwa amafaranga menshi ku mukino itsinze. No kuvuga ko n'abakunzi ba Taifa Stars barinjira ku kibuga ari benshi cyane, bitandukanye n'indi mikino. Urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'irushanwa rya CHAN. Dukomeze rero mu kiganiro cyabaza muganga, uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Niriho neza. Depression postpartum ni agahinda gakunze kwibasira abagore bamaze kubyara. Iyo badakurikiranywe ngo bishobora kugira ingaruka yaba kuri uwo mugore cyangwa ku mwana yabyaye. Consolatrice Niyibizi ni impuguke mu kuvura indwara z'amarangamutima n'imitekerereze mu bitaro bya Nyamata. Depression postpartum ni agahinda umuntu ashobora kugira gaturutse ku bintu bitandukanye bitewe n'ibyamubayeho mu gihe atwite cyangwa se n'umubabaro yagize mu gihe cyo kubyara. Ubundi hari abantu baba bari à risque, baba bafite ibyago byinshi byo kugira iyo depression cyangwa se gahinda bagira nyuma yo kubyara. Akenshi bifata abantu baba barigeze kugiraho depression mu buzima busanzwe nubwo yaba adatwite. Niyo umuntu yaba yaravuwe birashoboka ko iyo afite iyo antecedent ya depression mbere no mu gihe cyo kubyara ashobora kuyigira.
noneho iyo atwite rero kenshi bishobora kuva ku makimbirane yo mu ngo, ashobora kuba atarabonye umwitaho, ashobora kuba yaragize ubukene bukabije butuma yibaza uko bizagenda nyuma yo kubyara, cyangwa se mu gihe atwite atabona ibyo akwiriye. Abantu banywa itabi cyangwa se banywa inzoga mu gihe batwite nabo bijya bibabaho. Noneho mu gihe cyo kubyara, igihe yagize umubabaro mwinshi, mu gihe abyara yababaye cyane, cyangwa se yabyaye abana badakwije igihe cyo kuvuka, cyangwa se nanone kuba ashobora kugira umwana akabyara neza nta n'ikibazo, akabyara abana bashobora kurwarizwa ahashyirwa indembe, ariko ahashyirwa abana bavutse badakwije igihe. Ibyo bishobora rero gutera umubyeyi kugira agahinda ashobora kugira nyine nyuma yo kubyara. Abimenya gute se? Navuga ngo ibimenyetso bibiranga ku buryo wavuga uti uyu muntu byanze bikunze yahuye n'ikibazo. Ibimenyetso ni ibihe? Ibimenyetso rero agira, ashobora kubaho ashaka kuguma arira kenshi, atakaza ubushake bwo kugira ibyo akora, ashobora kugira ibitotsi byinshi cyane cyangwa se ibitotsi bike ntasinzire, ashobora gutakaza ibiro cyane, no gukora utuntu yarasanzwe akora n'imbaraga n'umwete ukabona noneho aragenda gake, cyangwa se ubundi ukabona ntashaka no kugira icyo akora. Ahandi ashobora kwikekaho bari kumwe akabafata nk'abantu babi bashobora kumugirira nabi, kandi ubundi ari abantu be bwite yizeraga bamuri hafi. Noneho harimo n'abagaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe bweruye bitewe n'uburwayi yagize n'ingorane yagize izo arizo. Icyo gihe se ntibishobora kugira ingaruka wenda kuri urwo ruhinja yabyaye? Birashoboka cyane. Hariho n'abanga konsa, harimo n'abagira amajitation, gusa n'ugira amahane. Iyo afite amahane kenshi ahubwo kwa muganga bisaba ko n'uruhinja barumurinda, kubera ko ufite impungenge z'uko ashobora kumugirira nabi. Kandi ibyo rero akenshi iyo atigenzura, ntukuvanga ashobora no kugira ingaruka ku mwana zo kutamwitaho, zo kumva kutamukunda, mwana agatakaza rwa rukundo rwa mbere yakakiriye mu gihe akivuka, no kuba yagirirwa nabi n'umubyeyi mu gihe atabishaka kubera ko yarwaye. Hanyuma bishobora gutwara igihe kingana gute kugira ngo iyo depression cyangwa se kugahinda gakomeze? Indwara y'agahinda umubyeyi agira nyuma yo kubyara iba mu byumweru bya mbere umubyeyi akibyara, ishobora kugenda kugeza ku mwaka wose umuntu akigaragaza ibimenyetso, ariko akenshi iyo bitayeho bikira hakiri kare. Icyo gihe rero umubyeyi wahuye n'icyo kibazo mumufasha mute? Afashwa ku buryo butandukanye. Depression ni indwara ishobora kuvurwa hakoresheje urwego iriho nirwo rutanga icyo umubyeyi ari bukorerwe. Ni ukuvuga ngo ashobora guherekezwa mu buryo bw'ibiganiro. Iyo birengeje urugero rw'aho ibiganiro bidashobora kugenda neza n'uwo muntu, ashyirwa ku miti ishobora kumufasha gukira iyo ndwara, akaba umubyeyi noneho wita ku mwana ufite amakuru y'ibiharimo n'icyo agomba gukora. Ese nk'abantu muzobereye kuvura aba bantu mugira iki inama abantu muri rusange? Mu bibazo twabonye bikunda kuba intandaro y'iyi depression ni ingorane umuntu aba yarahuye nazo mu gihe atwite cyangwa afite antecedents z'ubwo burwayi imbere. Rero ntabwo duha inama ababyeyi cyane cyane bo ubwabo, duha rero inama umuryango. Nuko umubyeyi utwite aba akeneye kwitabwaho, kumvwa, gutegwa amatwi no guhabwa ibyibanze akeneye kugira ngo ubuzima bwe bugende neza, tumurinde ko azahura na bya bindi muri cya gihe azamaze kubyara. Ariko nibajije no ku bantu wenda babana batoya batwara inda zitateganijwe, ese ako gahinda wenda navuga ngo ntigakabya iyo bigeze kuri bo? Abantu bagira inda zitateganyijwe ku mwana, noneho nitubitekereza turumva ko n'ubuzima bwe bwo mu mutwe buba bukiri buto, aba yahuye n'ikibazo navuga ngo kiremereye kurusha uko ashoboye kucyakira. Kenshi abana batwise inda zitateganyijwe barahohoterwa, kandi bahohoterwa n'abakagombye kubakira n'amaboko yombi, uko abaseka, uko abaryanira inzara, uko abanyega. Ariko si nacyo gihe cyo kumwereka ko ari mu makosa, ahubwo ni igihe cyo kumuherekeza ko wisanze mu gihe cy'intege nke, hakeneye abamwegera, abamufasha n'abamwitaho. Ibyo bindaganirizwa abiganirizwa yamaze gutandukana n'urwo rugendo rw'amezi 9 yo gutwita. Ese kugira ko gahinda wenda cyane cyane nk'umubyeyi agitwite nk'uku, nta ngaruka bishaka kugira ku mwana uri mu nda? Zikomeye cyane, umwana arazigira. Biriya byose ni ukuvuga ngo ibyo umubyeyi akorerwa bigira ku mwana, ako gahinda n'umwana arakagira. Ayo mahane yumva kenshi umwana amugeraho. Iyo ari akababaro kenshi sinzi nimba birakubaho kubona akabebe kajya kitangira itama kandi aragahinja, akabebe kikanga cyane kubera ko umubyeyi bamukangaga buri munsi bamubwira nabi. Ni kenshi abaha abana bagira ibitotsi byinshi bakanebwa, ingaruka zo nyinshi zijya ku bana bari mu nda. Ntabwo byari bikwiriye. Tutanga inama z'uko bagomba kwitabwaho kugira ngo arinde wa mwana ataba inzira karengane y'ibyamubayeho.
Consolatrice Niyibizi watubwiraga ku gahinda gakunze kwibasira ababyeyi bibarutse. Ni naha rero dusoreje, naho utaha muramuke neza. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga Consolatrice Niyibizi baganiraga muri icyo kiganiro cyabaza muganga. Akaba rero ari cyo gishoje amakuru yacu yo kuri uyu wa gatanu itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8. Ariko mbere yo kubasezera nababwira ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko bwashyikirijwe n'igihugu cya Norvège umunyarwanda François Gasana ngo aburanishwe n'inkiko zo mu Rwanda ku byaha bya jenoside akekwaho. Naho mu Burundi igisagara cya Bujumbura kimaze iminsi 3 cyugarijwe n'ubukene bw'amazi n'umuyaga nkuba ku buryo biriko bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abanyagihugu. Ano makuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva. Amakuru yacu arakomeje mu mpera za kino cyumweru ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. Amakuru kuri radio azagaruka ku wa mbere. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango.